Yes bakunzi bazido ndi muraho murakomenizera komeze neza aho muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye rero naho muherereye no musi tugarutse turi muri quartier imwe aho tugarutse kandi kuraba uwo twizokoresha iganiro aho yitwa Young Pascal mwindi bazwe mwarakibonye mwaragikunze ni benshi cyashoboye gushikira so musi kandi tugire kumuganiriza kumbure ku bindi bigiye bitandukanye mugumane natwebwe kumbure baza kumenya byinshi yatubwiye ko afite imyuga myinshi asanzwe akora no musi rero tujogira ngo dushobore kuganira mugumane natwebwe rero Nigute mzee. Meze neza. Amakuru yawe. Misi nyinshi. Misi sinakazi kukandi. Namandi kazi ngaha niko naraba ngaha agafoto ngira nkore agatanda. Kuri gitanda. Gitanda ngira nkore. Turabe igicapo cy'igitanda gikora. Bo. Aya namaguru y'imbere. Niko naraba ngaha ngine kimeze. Manda kimukorere kuko umuntu yampaye igicapo rero maze ibisi nandikira imbaho kugira zitore umurongo niki cyo ushaka gukora aha ni nyuma hari imbere ko ndaraba hari imbere nyene nshaka gutrasa nk'ubu ndahabonye nyinshi cyane ndabikora yes meze neza ari mbese ngo imeze neza kuko chaque bon selo ya imgene umuntu aba yagishije nico onya kiba kiri ku mafaranga na gute iki bivange munaje mugabo amahera make yanyuma ni 350 350 rero uvume ni na makinya kuri ico gitanda mbo ni make pasike ngaha mu quartier tuba mwaha mu mirango kugira ubone umuntu aragushoreye ikintu agwaye amahera ushaka biragoye ntituma nimbaho cyatugura kuzaguriza imbaho za 10000 15000 12000 mugabo muki yatanze gitanda cha 8000 canke cha 1,500,000 cyatukoresha za mbaho zigugwa 450 urubaho rumwe canke urubaho rugwa 30000 urubaho rumwe umva ko gurira ibikosho byiza niko n'ikintu kigira aspect kisa neza rero nicyo tuma rero ndakubya 35 nca nyungurura nyine genda bayiko ndaronka amahera y'ukuri iki kibanda igihema bona kiri ngaha ko iparasasi gwanje ndapanze ndabona uri kumwe n'undi mutamaga hanye katwa kumaramutse ni sawa ni sawa turashima yego mwitwa bande nitwa Ntiranyibagira Ferdinand uyu mutamashaka umutubwire kwanza mwamenye gute je ndamuzi yitwa Yanga twarana namugurije iziganiro biherutse ariko kandi shaka utubwire n'umuntu ameze gute kuri wewe nukuri n'umuntu ameze neza cyane agerageza uburyo bwose agakora ibikorwa vyiwe vy'ubufundi bwo kubaza agakora ibitanda ubuhinga bwisha arabufise ngaha bwisha n'ibindi haraza kubabwira musanze mukorana wewe yego jewe urumva jewe naco kugira ngo ndamurahure ku ubwenge mu bisanzwe ni we karamenyereza yego kugira ngo nanjye nzi ndabimenye nzi ntorane nabikeye mu bintu yobazi kuko ubu n'umufundi azi ibintu byinshi cyane abo yagiye arigisha nta utomushigira ntazi byinshi ababanyi bose baramuzi yego wowe watanguye kwiga ryari je nduwavuba cyane ariko ngaha ngoma ndahakwiza ukwezi turi kumwe uvuka he jewe naje mva mu Ryasoro mu ntara ya Gitega ego Ryasoro mbega ni commune canke ni zone ni commune ni commune Ryasoro ubu ni commune Ryasoro ego ni ikintu cakumanukanye yarukuza uje kwiga ego naje kugira ngo anyigishe nkuko yagiye arigisha abandi bakamenya nageze amenyeshe urabona ubuzima bw'ubu buragoye umenye umwuga urafasha cyane yego kuba warinze uva hari anya uje kurondera gurahura ubumenyi kuri uyu onya asanze akora ibintu vyiza mugabo nawe arafise aho ashaka gushika nkawe nk'uwaje kwiga niye ntumbero ufise bega uzova ngaha anya ucugenda gukora gute intumbero yawe niyihe muri make je intumbero yanje no kugira ngo ndabimenye urumva ubundi buzima buzoca bandanye bizotuma nanje nca ndabimenyesha abandi Yanga nshaka kumenya abantu maze gusohora bangana gute boje abantu maze gusohora bagatangwa kwiga ku ntango gushika naho baheza barashika 14 kuva aho ntango kumenya umwuga mugabo hari nabandi bamamagara metre ngo narabigishije ariko niba abandi bo mwibarabara nyine baza bakamara simu abankorera akazi umuga kanaka bakagenda bamenye n'undi mwuga mugabo abo sinova ngo narabigishije kuko abo nigishije neza 14 ukabigisha nka ubu naramutekinisi mugabo abize bahamagara mu nzira ko nabigishije imyuga bararenga n'ijana niba abandi baza bakamara simwa kuri atelier bakora arabafundi bafise umugo bazanye hama bakahava ngaho amezi 8 bagukoreye mugabo bakava bamenye n'undi mwuga
bagenda bavuga ko nabigishije mugabo abonekishije neza 14. Ubuherutse twasanze ari ibintu vy'ama novuga ibintu vya musique amagitari nabonye ngahe nguyu amagitari amapiano n'ibindi vyinshi twagiye turabona usanzwe ushoboye ariko no musi naho usanze uri mu bintu vy'imbaho kumbura rero n'ibindi bintu shaka utubwire imbega ni imyuga ingahe usanzwe uzi gukora no musi bakubonamo nka maître imyuga nzi gukora neza ni imyuga 8 ariko imyuga 8 yose niyo nkora nyine mvuga ati iyi ndashobora kudepoza ndashobora kudefanda mugabo imyuga nkora yose ni 12. Rero mu Burundi cyangwa bivana naho umuntu aherereye hari igihe umuntu akora kugira ngo aronke icyarya ugasanga ntariko arakora icyo yigiye ntariko arakora neza icyo ashaka gukora akavuga ati nari gukora ibi ngo kubera kijya kimaha 1000 reka nje gukora kijya ndonke 1000 ariko neza na neza nkora imyuga 8 bo plomberie électricité hama ni service électronique na menuiserie na ibi bya salon ministre no gitano cha salon ministre hama nkaca nkora intebe za bambu z'indani z'imigano nkaca nkora intebe z'ingage hama rero entre ngaho ndumizisi hari gihe bakora hano igikorane bakavuga ati bakeneye umuntu abafasha gucuharanga nkaca ngenda nkafata soro menyereza wanje contre soro cyangwa kamisoro nkashiramo nyene nkashiramo mfise nkakaririmbo nkasaba nkaririmba hama kacabaho nyene animation mahari abantu bakanezerwa n'Imana ikanezerwa mumva ivye ni 8 hanyuma n'umwironge afise ya flit urefse ngaha bo ira hano eteriye wa musi giye mwansa nga wa musi hari inyuma ndafise umwironge cyangwa nkuko na harmonie ya organ rero ivyo ndashobora ngomba imyuga 8 tuvuze muziki mavuze piano gitari n'ibintu byose 8 rero ikirengeye kujyo 8 ibindi ntari professionnel muri ivyo byo gucapa je gucapa nko ngatiri wanje sinzohamagara umuntu acapira nje ndicapira nyene bwanje nka dressa nkacapa neza ivyo gucapa gusiga amarangi ku nzu ndabikora plafond dessin conception muri make uri umufundi ewa umufundi ni mu Kirundi umaze kumenya nk'ivyo cuba mu technicien ko mu Kirundi umva ucubihava rero ukabisha mu Gifaransa urakoze cyo ubishyize mu Kirundi umengura bisuzu umengo mufundi nyene umva yabize mu Kirundi mugabo vyinshi je navyize mu Gifaransa abiri mu Congereza urabona kameme mbego twinjira hari indani iyo umuntu aguhaye igitanda umukora nkajya wanyeretse ugikora igihe kingana gute gitanda rero mu gifundi rero cyane numva ryajambo hava ngo nabafundi baje mu ijuru je nzogenda na Yosefu ko yaragiye rero kinjita umwanya no nk'ubu ushobora kusanga nshomeye atakaza mfise ukusanga igitanda no gikora minsi 4 ncambaga ati kanyereze revenue nshemwe iminsi 2 ko ari mu munsi umwe gusenga n'umunsi umwe kuruhuka nkashaka kuya muri semaine nzo nagihejeje ivyo mba nakubwiye n'ukuri kuba rukuri kose muri semaine wowe ikintu mwaganiriye ko aragitora mu gihe atakomanda yindi naronse mugabo wowe jewe turaje turavugana iki gitanda gikeneye mu ndwi imwe byo kumenya amakomandi waronse sinkeneye kubimenya umukiriya vyo nabakeneye kumenya ivyo onye muri ico gihe igitanda umuntu aza gutora mu gihe ngena gute gitanda kuko abafundi bavuga ko muri abasuma muri abayisiko bavuga turabasuma babango turabayisiko ukubwiye ko ari umwesiko n'abakwisingura umusuma abakwise ko bamubeshe ku mwanya mugabo akironga mugabo amaze kwita umusuma se kirenge wesiko ni kuvuga rero ngaho umwanya agenda guhahindwa imwe nkitana nkiki atakandi kazi mfise cyangwa ntagwaye malaria cyangwa muri famille hari ibibazo atabiriyo ni semaine mugabo rero ikintu twibagira rero mu gifundi eske umufundi yabaye imana idasiba ku kazi mu muryango hari gihe aba mariage bakagutumako hari gihe ikibazo giturumbuka ugasanga baragutumyeko cyangwa ngaho ugasanga hari ibindi bibazo bivyuse kuko umubiri ntwamukomeye imisi yose ama reserve arakwiyeho rero nimba je kino gihe neza ikintu cyo twarindwa imwe vyiza umukiriya mu kwezi mbwa kumubwira igihe gito nugira ngo abone yuko acakironka vuba isore n'ingoga mugabo neza gitanda mu ndwi imwe atari nifatira umuntu aba yakironse ndakugore gatonya rero twinjire gatonya hari kugira ngo turabe ibiri ndani naho rero hama tuganire gatonya kubiri ndani kumbure kugira ngo
abari bafite ibibazo vyinshi kuri wewe bashobora kugenda banatahuye hama ejo canke hirya y'ejo hagira ikintu kinininya dushobora gushikako canke mushobora no gukorana ndetse n'abandi. Sawa. Aho buri kupima iki? Bo ahangaha niko napima uburyo nza kugarukiriza mu burebure bwose mbashaka bw'igitanda hama nca nterase intebe aho nza gushira intoboro zo gutobora nca nterasa ngaha namaze guterasa nca nshiraho ngaha ari 20 ari 15 nza guterasa undi murongo ngaha n'undi murongo ari amaguru y'inyuma ari amaguru y'imbere nca nkora kadrema nca shamo n'imbaho bo ndani naha karibu aha rero aha ni ndari muri atelier. Ari muri atelier aha ni atelier de fabrication hamwe utari wa munsi atelier de la réparation. Tandukaniriza ivyo bintu bibiri mu Kirundi rero. Atelier de la fabrication, atelier de la réparation. Hariya hirya no kuremura no gukosora ibintu byagize akanenge ari nk'ibintu by'umuziki nibiki na stoke. Aha naho no gutangura kurema ikintu ukakira umusumari ukakira koro ukakira igitambara ukagitangura bushasha cari mu kintu kitagira forme kanaka ukacugiha forme ikenego munoshira muzakishimira. Hariho ubwoko bw'intebe buri ngaha anya. Ubu bwoko n'ubuhe? Izo ni intebe aha mu Burundi benshi bita ngo salon ministre mugabo mu Gifaransa bita meuble garni. Je fabrique la forme là. Après avoir fabriqué la forme, je mets les couvertures. Ça dépend de la couleur de housse avec le matériel là. Oui. Ni nyene nimwe muri anya. Aha ni 3 places. Iyi ni 3 places, igen 2 places. Ije iri hejuru yayo ni une place na une place. Sinaza kuvyambika ari gitambara ni matera. Hama rero gitambara ni mata ivana ni shwa y'umukiriya. Anya hariho ya ntebe bari twavuga iki. Iyi ni intebe y'ingage, hotel meuble en hotel. Rero nk'iyi umukiriya azanye gira ngo réparation. Ni kuvuga ko réparation nca mu kuguru ko ngaha kwavuyeho ntari hirya nka mbombeka mu mazi nkashira muri mu ngunguru canke nkashira mu kinogo kanaka kiri bien cimenté. Hacha zimaze koroha kanjisha ni réparation y'umukiriya. Intebe y'ingage. Okay. Tugenda naho nabonye hari ibindi bintu kumbure kugira ngo okay. Dusigura byose kwanza. Ibi. Urabona ibi ni bikese vya drum. Ingoma ziyavuza nkuko. Hari amashengero bafise ingoma baguze nshasha nce ndabarangura ibi bikese. Mejeje kubarangura hari ama eglise usanga kiri hasi. Bataratera imbere cyane. Nca nshiraho izini nshato inyuma hejuru cyangwa n'amaguru nyene nkayakora y'ingoma. Nkaca ndabaha ingoma bakavuza rero nabo nyene fabrique ibintu nyene mbwa nkakisha nkora semi refabrication semi fabrication rero nkaca nkora nkaca ndabaha kugira ngo ndabafashe nanyi ndabafashe. Aya matera yo gushira mu ntebe ni matera nyine nakubwira kare na matera hari itundi tuntu kumbure umuntu ashobora kubona kugira ngo ushobore kumufasha kugira ngo tumenye mbega yanga ni muntu ki ubwenge afise. Ahanya ari ikintu c'ama inanga inanga piano mu Kirundi ni inanga burya manu bavuga ngo inanga mugabo keshi menyera inanga rimwe y'igiti kiba kimeze nkuko mugabo manu n'abandi iyo ncuranze neza abantu ngo inanga yino munsi bayivuje neza nkaca ndayimenya ko ari inanga nyine. Shakare utuvugirize ngaha anya uraza kuvuza indirimbo abantu baraza kuzimenya ntituga turaririmba donc bivaye n'ingene uza kuvuza abantu baraza kuyimenya bo kubera ari piano mukiraza nyina mukorere mbo hari amatusha atavuga mugasi nari bwaheze kurepara kuko yashikiye ngaha ndayikura ngaha hari muri stock. Rero ngaha sinzi bicwanga bya cyane mugabo ndi mu bamizisi. Jena nayimenye iri ya kabiri nawe ati nta rupfu nta buzima. Aha yindi nayo sindaito
tuvuriza kanoweli Kanoweli bo kwera ndi multidomaine bisaba ko mbanza kwinjira muri mude hama ngaca ntora rero mu nyuma gatoya Resi nakavugije neza kubera haraciye nk'amezi nkangahe aya naho hari ibindi bintu bavyita gute mu kirundi hamucuja mu gifaransa bo mu kirundi aka kantu kameze nk'uko natanguye kukamenya mu gifaransa ariko mu kirundi no cita ko ari uyu muhungu wanje mugabo n'umutama n'umuhungu wanje kubera ari muri atelier wanje ariko namwigisha ariko vyongeye namutama mu kurambere arashaka kuba kizi mu kirundi iki mu kirundi bategetse Chini batama bakiragiza inka abasomaliya bakeraye mu bitabo kuko bashita matrake mu gifaransa wanditse muri Google matrake baca aranasomye berekana ko ari inkoni baragiza inka kera rero kandi ndiko turondera basi mu kirundi turondere mu kirundi tugageze duforme izina ry'ikirundi mu kirundi ikinya hari n'abarabaza kukinsaba hari kirekire ngo inkoni yo kugenderako abatama ukasanga ngize kirekire gucya mbwa ikaba gucya akishimbiza nkuko akatora nkuko rero jewe nanje kenshi iby'igifundi tubikora tubitanga mu gifaransa yaba narabaye ruguru bagekoresha mu gifaransa ni matrake okay bon arabantu bashi babizi mugabo ushaka yudusigurire bikora iki mbega hama kubera iki ubikora wewe uraheze ukaranka amasoko yavyo bimeze gute ariko duhera kwanza bikora iki ikinya tuma tubona abasekirite de gardenage bafata gute bafata uku ariko arimo agikoresha afata uku kubera uje kubita gutyo acha bloka ntafata ngaha acha bloka nkuku ugiye kubita bloka ngaho usamaye gatoya acha agukubita nico gitwa rero ikinya ikindi kigwanisho ku muntu adakeneye kwica ariko akeneye gufata mpiri umusuma akampata n'amaboko kandi katangura agifata uko agifata gucya mu gihe hagaze ko atembera ashaka kubwira abantu mu bikorane hano hari makonsere akeneye abantu kubigizayo arababwira igigwayo hama mu gihe habonetse ari umuntu ashaka kumwataka nabi akaca hindukiza byagutebeje ugira nkuku hama ukacugira nkuku komsa akabroka ye nkuku hama ushaka kumutera ingumu akimutera kinyene ntakuvuga ngo wamuteye ingumi ngo arakusumbye inkomezi ngo wababaye ugiye kine giti Uraziko nzi no siguro burya ingiye mbo mugana kubita abantu bakuderanje nako mege abajournaliste arigiye mugera ahantu bakabuza gufata makuru ntuzi kangurire oza kakosha mbo akanya bivana no boss nyene baje amahera make ni 10,000 y'amarundi yagusha mugabo nkuje ubonye je n'imodoka agaparika ngaho onya ari umuntu aza n'imodoka akakuzimba uwaje n'amaguru akagura neza mugabo ivyo onya dukaniririza hehere kugira ngo menye uti undamuca ya undamuca mu kuvuga ko je iye mu kuyikora kugira isigwe neza je intwara amafaranga 6,000 nago ihagarara uko 6,000 ushizemo mendevre n'agaciro ka atelier uravuga ati iyi inkoni kuko isose bo mpa 20,000 umukiyo bati je nkere 20,000 nayo kandi sawa kuko nahandi igwa 8,000 ya plastike igwa 20,000 igiti nkiko sanga igwa 30-40 biva na magaze yariyo je rero nakubwimba 20,000 ukayanyima njamba basi boss makenzi 10,000 yanyimye nkabona basi biranse gose 10 ntayonye mandabizi rero nkaho rero jewe mbavuga ati umuntu akeye kutizanye imbere 20,000 arayima nkamuha neza kandi amaye 20,000 abanterereye abatereye ishira hamwe abaterereye yateriye ejo bikadugahora nambaye costume mvuga ati wundi yaranterereye nkatera imbere nkaja kugira exposition muri ville nk'ahandi hantu wundi yangurira hari nundi muntu ushaka kweza kumukora akazi akaca gwa 500,000
yo kugushimira umva ni kuvuga yuko abahesheje agaciro akazi kawe hari umuririmbyi umwe arasohoye indirimbo uzubona CD wiwe umuntu ayiguze umuriyoni abandi bakagura 10,000 umva rero umuntu aguhaye amahera arenze kuyo mavuganye suko abafise menshi yo guta oya abakeneye gufasha uwo mwuga rero ikiyo ciki ni nawe tugende hanze kugira ngo dusozere kumbure mwabonye afite utuntu twinshi akora n'umunyempano muri make nkuko twabonye ubuherutse hari byinshi yatweretse uno musarazo kuvuza piano azi gukora intebe ibitanda hari hanze adusoke hanze kugira ngo dushobore gusozera iri ni tara rya 12 volt harigenza bateri yanje kunye muri waheze ndashira ngaha bateri nkacana amatara kondo electricien ngaha ngoma nkora ikindi kintu anyuma hari toilette hani nyuma ngoma ngire nzane bateri nzane na mise à terre shari nyuma nestare umuriro uvuye muri toilette hama nshira ngaha elevateur ivyo baravyemera no nibiremewe gukora cyane muri leta kintu cemewe ni kintu kiri ikori kintu cyose bavuze ntibacemera ukirihira ikori cyagikunda mugabo hari ibintu byose amategeko yose abantu bayakurikiza turabikora kugira ngo bigaca bya limite ahanyene mbwa ndabikoze nkagiha abantu benshi cyisa basilence cyisa cyo kintu ko kiba cyo kwemerwa mbwa kugira ngo cemegwe naho hari indi shira mitwa kajidezo kivuga ati le conquérant est là il faut que tumonetarize rero ncankoresha bateri mbwa nayo no bikora mu nyuma c'est sur commande nka créer umuriro atari umuriro 12 volt ayandi matara asanzwe afise amavolt angana bo iri ni 6 volt iri rya bateri rya 6 volt seki ni kuvuga ko bateri ya telefone irashaka kwasi nani bateri imodoka rero ajya matara usanga bari mu mazu y'abantu ajya mazu y'abantu ni nera bamazu y'abantu mbwa hari alternative yini ikosha kura continue mvuze bateri ni kura continue mugabo hari ayandi bakoresha ajya kajidezo 220 volt ni kura alternative dufise des sortes de kura alternative na kura continue 12 volt alternative kura continue na 220 volt alternative urafasha utuntu kugira ngo abari dusozereza utuntu duki bo aya ubona ko mu bintu bya fabrication canke mu bintu bya reparation technologie hari ibintu bita gabari rero umuntu araba ikintu akakora akantu kamwe hama rero akantu kamwe nkaca ndakamitipa kwa bwinshi rero nabanze gufata forme ndacapaka kamwe cangira bwinshi gira nzo buteranye buca buba akudware amaboko y'intebe ngiye kuzokora ndagira nko ku distance imba ya 20 cyangwa 15 canteramo nga marate nga cyakira forme kiba akudware amakaje ndafuka ntera matraverse kaciba intebe canke kaciba imeza rero ari amagabari cyo ndaririye kuzokora misiri imbere ni meza porte appareil amwe n'intebe sibe yangareka ndagushimire cyane murakoze cyane wakoze kumwanya wawe kandi wongeye kandi kuduhereza ubugira kandi nibaza ko ari iteka usokorana nawe yego zereka ko dusubira n'ubundi vuba kumbure mu bindi bintu vyiza birushirizeho ama projet agiye atandukanye kumbure kuba dukurikirana ndetse n'ibindi murakoze cyane kungendera murakoze cyane kumbaza ivyo nkora hama mu muga wanyu mukora nzashinga intaha icyo nzabona ingaruka y'urugendo mu ngendeye sinzi ko ari kugira ngo isi imenye cyangwa sinzi ko ari kugira ngo isi ingendere izanira abakiriya sinzi inyungu niyo bari ihe inyungu uzoyibona inyuma y'ibinyene yaje inyungu zo nyuma yibinya amahubwo akajambo ugenda ubwiye bari kwaradukurikirana kugira ngo ni professor uko uri dandaza yo widandaza genda babwiye akajambo ubure Yesu byose ibyo ukeneye kumbe ndi ku isoko sawa nuko rero abantu bari kubanyumviriza mu karere kose mugerereyemo ku masaha yose murimo kuri uyu mugoroba cyane muri iki gitondo kuri uyu murango cyane kuri aya masaha yose urimo ndabifuriza imigisha y'Imana amashure wize nawe utize ubaho kubw'Imana ako je ko nize umuga rero kandi nkaba nkijijwe Imana ivuga ati uwiba ntakongere kwiba ariko akoresha iwe maboko aronke kandi ni yaronka ashoye gufasha n'abatishoboye nico gituma ndiko ndakora rero namankene ko Imana impezagira ko mwangendeye mugashaka kugira ngo amahanga hirya no hino babone ivyo nkora rero ababikeneye bazoze muzobaye akanimero kanje ni uri mu bihugu byo hanze y'igihugu cy'u Burundi plus ego plus 257
hama imbere ushiraho 61 amajana 325 amajana 782 subiramo kandi 325 amajana 782 ni kuvuga yuko nizi za leo nizo nyene uhindura code 79 gusa ni kuvuga rero ngaho wewe ukora umuga mugabo utaronka aho ukorera ndakwifuza kuronka aho ukorera ukore shamaboko yiwawe kugira ngo uronke ishafasha abandi na wewe ufise amafaranga ari kuri konti uraraba amafaranga ntazahinduka ipapuro kuko munsi bahinduye inoti ayo mahera cyazofasha abantu yazane kuko ufashije umuntu Imana izaguhemba ariko yashize ku ikona agahirayo ugafari ku ikona ikona nizo kungukira ariko jewe yansigiye hamugafa nzovuga ati hariyo naka yansigiye iyi trace n'abana n'uyu mutama ariko na foroma umva ngishina mariye n'abandi na foroma n'abandi bazoza kuvuga ko bazo bafise umuntu agira rero wewe ufise amafaranga zana dukora akazi arayo nzogusubiza arayo uzana ushakene ingabirano urazana tukaja mu bushikiranganje bw'ubudandaji canke mu bushikiranganje w'intwaro hagati akamenya ko ari amahera yinjiye mu Burundi ariko ashikirijwe naka ari mu Burundi murakoze cyane Imana ibahizagire cyane yes merci beaucoup bakunzi ba Dieudonné Ndinda bucakandugira subscribe like na share ama commentaire biradufasha cyane bidutera intege ku munsi Imana ibahizagire cyane aho muri hose kandi murondere mu sakana imiho kiwe asante sana